yamanye n'Imana ubwa mbere hose. Byose byaremwe nawe, nta na kimwe kitaremwe nawe. Ibiremwa byose biyari ubuzima bwabyo, ubwo buzima bwari umuco w'abantu. Umuco nawo urasira mu mwijima, ariko umuzimiza ntiwashoboye kuwutangira. Haza rero umuntu atumwe n'Imana yitwa Yohani, yaje ameze nk'icyabona kivugira uwo muco, kugira ngo bose bemere kubwiwe. Siwe yari umuco, mugabo yari cyabona cya nyamuco. Jambo niwe yari umuco w'ukuri, uboneshereza zina muntu wese. Yaraje hano ku isi, yari kuri iyi si, iyi si yagizwe nawe, ariko ntiyamumenya. Yajiwe abiwe ntibamwakira, mugabo abamwakiriye bose abemeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Si amaraso si ugushaka umubiri canke ku mutima kwabibarutse, bibarutswe n'Imana. Jambo yarigize umuntu abana natwe, warabonye ubuninazwa bwiwe. Ubuninazwa yahawe na se, kuko ari we mwana w'ikinege yuzuye ingingo n'ukuri. Yohani niwamudondora aho yashirijwe hejuru ati, uwo niwe navuze aho nagira nti, uwoza kunkurikira aranduta, uko yariho ntarabaho. Kandi ko ubuzima bwiwe bw'umwuzurira, niho twese tugaburirwa ibyiza byose tugabana. Nkako ibwirizwa twarishikirijwe na Musa, ingingo n'ukuri navyo byazanywe na Yesu Kristu. Nta n'umwe yigeze abona Imana, umwana w'ikinege ari mu nda ya se, niwe nyene ukuri tumenyesha. Dushemezere ijambo ry'Imana.